nk'amasoko ya leta murazi yuko ibintu byinshi biba imbuto zirobanuye resema selectionné ibibi by'ifumbire biba n'ibindi byose n'amasoko ya leta itanga mugabo twabivuze ifumbire leta yishize mu minwe y'abagabo batatu Adrien Gacika ishira mu minwe ya Olivier Suguru na Venera Kazohera. Abo bantu murabizi mwese ko batunze gusumvya leta murabizi kandi birumvikana none bo urya amakuru n'amatagisi y'abarundi bose baragutunga gute imve byashoboka mugende mu tubarize umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi be n'ubiga ca leta imvo ituma amasoko ya leta baza barayakorera abantu bamwe bamwe tuvuze ko cyane twibagiye na Prestige ibitoro murabizi yuko babikoreye societe yitwa Prestige ariko muri leta nta ukura ko n'ururimi muratubariza abo bantu bafise ububasha ubuhe bafise iki bafise bavukanye imbuto kugira ngo ibintu by'igihugu bihinduke ibyabo abarundi bose bakene baje mu kamashu k'abagabo batatu bane batanu ivyo bintu ntibishoboka bimwe tuvuga tuti mwa kino gihugu abasuma basigaye basumvye inguvu leta jewe nibaza yuko bigaragara mu nkundire mbere ko ngize n'Imana nkavyibuka murabona kino gitabo iki gitabo nico no kwita audit nico bita mu gifaransa loi de règlement et du compte rendu budgétaire muri leta bize iki nico gitabo cerekana amafaranga ingene yakoreshe ingene yegeranijwe n'ingene yakoreshejwe mu mwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022 twararavye mu gitabo tuzorufata umwanya ukwiye kubinonosa no kubivuga mwarumvise yuko batubwiye muri leta ko abantu basubiza amafaranga twasanze mu mwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022 uyu mwaka twari turangije amafaranga atamuntu yasubije n'ifaranga rimwe iri iyi aha niho tubona amafaranga yinjiye n'ayasohotse ntari faranga rwe gigeze ginjira umuntu agaca yibaza none amafaranga batubwiye ko yinjiye yagiye ashaje muri yanyu yababasuma twavuga mugabo mu ico gihe murabona ko ibintu biguma biduga ku rugero rutagira izina ikigira kabiri mwarumvise yuko ibintu by'ubutare bizotugirira akamaro kanini cyane nta faranga na rimwe mu byavuye mu butare riri muri ritege ngaha twararavye dusanga nayo bari bashizemo muri prevision bari bashizemo miliyari zishaka ziri 3 nazo nta na rimwe ginjiye none amafaranga yaciye ajaye mwarumvise ko inzahabu zishoka nibindi aho kuza mu gaca leta donc atara patrimiba yose aca yigira yo ikindi kintu twabonye mu iritegeko giteye ubwoba babantu mwumvise twababwira bigaruriye ivy'igihugu ngabafatanya no muri leta ntimwave mu badendereza ngo nibo bonyene barafise abantu muri leta babikorana kuko nibo bishobora bonyene twasa mu itegeko bavuga yuko amafaranga ajanye n'ibintu by'ama exoneration uburusho buhabwa abadandaza kirazira ko barenze miliyari 18 mugabo twasanze baronse muri audit ama miliyari dijana na arenga nukuvuga barengeje ko hafi ibice 500 birenga kwijana ababikora umuntu agaca yibaza none abantu babikora bafise ingufu ziyi aba bantu rero baguma bavuga ngo baratunze tubona bashigbere zanyu muca mu bakomera amashi abo bantu n'abasuma nibibandi nibinyoni mumenye yuko abo bantu badakwiye intebe y'imbere kuko nibo bapfukamye igihugu mu nda nukuri turasabye abarundi na leta bumve yuko ubutunzi bw'igihugu budashobora kuba mu yakagwe k'abantu mu gihe abarundi benshi ariko baricwa n'inzara ivyo ndabivuze kubera iki mu bantu batuma ibiciro biduga bibura mwa kino gihugu
murabizi ko hari ikibazo c'amadovize mu kino gihugu. Amadovize mu bisanzwe aja leta yatanga mu bice bitatu: kurangura, kugura imiti, kugura ibintu by'ifumbire no kuzana ibitoro. Mugabo mwumvise ko ivyo bintu byose bifiswe n'abantu bakeyi, bifiswe n'abantu bake, nibo babitwaye. Twavuze n'amazina yabo amwe bamuko si ibintu binyegeye, ni ibintu bose bazi kandi bavuga, mugabo bavugira mu ntamatama. Turasavye rero muri leta batubwire ico bariko barakora kugira ngo igitoro cyahawe Prestige batubwire ingene bakihaye. Ibi vy'ifumbire bahaye Negacika na Venera na Olivier batubwire ingene babibahaye, batubwire amahiganwa bakoresheje niba babigiriye.